twige guteka mbega gufungura neza biba vyagenze gute mbega kugira ufungure biba vyahereye he biba vyahereye mu gikoni mbega mu gikoni bikogwa gute yes hari mu bantu bavuga neza yuko yigisha abantu guteka neza kugira ngo mushobore gufungura neza urazi neza yuko iyo ufunguye neza n'amagara yawe agenda neza cyane usanga ufise ubuzima bwiza bavuga ati ifreshere ntibazisiga ahubwo barazirya yes bamwitwa Kapitoline novuga neza yuko asanzwe ari umurundikazi ariko akaba asanzwe abarizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba asanzwe yigisha abantu guteka abicije ku mbuga ziwe zigiye zitandukanye akaba asanzwe yigisha abantu guteka ifungurwa nyafrika abiciye kuri YouTube channel yiwe mu kanya gato ndagenda kubwire mbega wo mukurikirana gute mbega yigisha guteka ibiki mbega biba bimeze gute by the way ndakubutse neza yuko rero ifreshere ntibazijya ahubwo barazisiga aho giswakoze wa Loy TV cyo kurumva nga kuri micro my name is radio kuva kuri Loy TV no muri cyakiganiro twige guteka tubize guteka kugira ngo dufungure neza tubashe kugira amagara meza cyane by the way ndakubutse neza yuko my name is radio se wa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira habeho umwana habanza kubaho papa yes Isho Boy Radio. Yes, ari mu cyagano rero twige guteka, tubize guteka. Nkuko nabikubwiye rero, no Umurundikazi asanzwe abarizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika kwizina yitwa Kapitoline akaba asanzwe avuka ngaha nyene mu gicacu cyo Burundi ariko akaba asanzwe akorera imirimo yiwe muri leta zunze ubumwe za Amerika aho asanzwe afise novuga imbuga acisha ko yigisha abantu guteka ifungurwa nyafrika waburi muri Amerika aca nkuri mu Burundi arashobora kukwiza guteka ukamenya guteka ifreshere zikaba ifreshere novuga neza yuko rero ntitumenyereye abarundikazi iyo bagiye hanze babagiye kurondera amafaranga mu bintu bitandukanye ariko wewe navuga neza yuko yahisemwe kwigisha abantu uko boteka ifungurwa nyafrika baba n'abazungu hari abazungu benshi navuga neza yuko bamwigiye ko cyangwa se yigisha guteka ifungurwa nyafrika mvuze ifungurwa nyafrika uraza kumva neza na neza hariho ubugari gucumba ubugari hariho guteka isombe hariho guteka irengarenga hariho guteka ibintu byinshi bigiye bitandukanye navuga neza yuko dusanzwe dufungura ngaha by the way wewe akavyigisha ari muri leta zunze ubumwe za Amerika aho navuga neza yuko ari karatuma idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Burundi rihungabana mu makungu kuko hari abazungu bigira guteka ku ma video yakoze biciye kuri YouTube channel yiwe nkuko nabikubwiye yitwa Kapitoline ariko urubuga rwiye gwitwa Cap Creators ndavuga izina uja muri YouTube ukandika C na A na P na Y na C na L na E na A na T na E na S ugacukora research ucubona YouTube channel yiwe aho navuga neza yuko rero hariko ama video menshi yigisha guteka mbega woteka neza gute mbega kugira ufungure neza biba vyahereye he biba vyahereye mu gikoni bakunze ba Loy TV by the way naje ku ruhande rw'iwanje reka ndabwiye neza yuko hari we yanyigishije guteka na video yo rakurikiranye ndabona ati mbega ntoza ndateka neza gute hari abantu benshi duhura ngo sigaye fisa ama freshere reka ndakwibira ibanga nta handi ifreshere ntibazisiga ahubwo barazijya genda kuri YouTube channel yiwe wandike Cap Creators kugira uzurabona ama video menshi bakugisha guteka injya nyafrika ukuntu ushobora guteka inyama murabizi neza ko ngaha mu Burundi hari benshi bateka inyama ugasanga ntibazi mbega ibirungo vy'inyama nibihe mbega nibihe birungo noshira mu nyama kugira ngo inyama ziryohe mbega nibihe birungo noshira mu isombe kugira isombe riryohe hari abantu benshi bazi isombe nk'ibintu bizimbutse ariko by the way aragutekera isombe ugasanga ni isombe rimeze neza ni isombe riryoshe bakuze ba Loy TV hari ibintu byinshi yigisha guteka navuga neza yuko ugiye kura video ziwe uza kumenya mbega yigisha guteka ibiki cookie pasta mbega uraza kumenya cookie pasta niki cookie pasta nifungurwa imeze gute niyo nyene nifungurwa akwigisha guteka biciye kuri channel ziwe ku mbuga ziwe nkoranyambaga nkuko nabikubwiye yitwa Cap Creators ucukora subscribe kugira ngo uzurabona ama video menshi agenda ashirako hari video novuga neza yuko kuri YouTube channel imaze imisi 8 aho yigisha abantu guteka cookie pasta
cookie pasta mbega ni ifungurwa imeze gute ariko jewe bakunzi ba Royal TV ndabonamwo inyama ndabonamwo ebana ni ibintu bitandukanye ndabona ibintu ebana ni ivyapa oya nta vyapa ati by the way aho yigisha guteka ifi mbega ifi ngaha mundi twiteka gute atumenyere ngaha mu Burundi ushobora guteka ifi tumenyereye ngaha mu Burundi urafata ifi ugaharagura ugacishira mu makoto ugacukaranga amavuta ugacuteka by the way ifi irafise ibirungo ifi irafise kunti tegurwa ifi irafise hari abantu benshi batazi ko iyo utetse ifi ushobora gushiramo ikaroti by the way hari benshi bateka ifi bagashiramo agatunguru n'agatomati base ugacashamwa amazi ariko arashobora kukwigisha ukungene ushobora guteka ifi ukuntu ushobora gutegura ifi ugafata ifi akakwereka mbega ibirungo vy'ifi nibihe mbega nibihe birungo ukoresha kugira ngo ushobore gutegura ifi yawe neza kugira ngo ifi iryohe bakunzi ba Royal TV zifungurwa ni kibazo mbega isombe uritegura gute bakunzi ba Royal TV ndakubwira neza yuko wifuza kumenya gucumba hari abantu benshi bacumba ubugari ugasanga bafashe ubugari ariko waza kuburya kumva buratose waza kuburya ukumva burimo amato mbega ni gute wotegura ubugari neza kugira ngo nimba uri umumama kugira ngo umufasoni wawe cyangwa se umutware wawe niyafungura hatse kugushimira bituma gukunda cyane mbega urukundo ruva kuki turazi neza yuko urukundo mu rugo iyo uteka nabi uri umumama uteka nabi nk'umugabo arakwanga ariko iyo utekera neza umugabo aragukunda cyane yes reka rero mpere ngaha nyene ntumira baba mama anavuga neza yuko bateka ugasanga isose imeze nk'amazi umugabo yaza gufungura bikamunanira gufungura mbega nhe wo kwigira guteka nta handi genda ku YouTube channel wandike Capcreatis ucukora research uraza kubona YouTube channel basanzwe bigisha ko guteka nkuko nabikubwiye n'umumama ayitwa Capitoline asanzwe ari umurundikazi ariko asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yigisha guteka indya nyafrika mbega mwari muzi yuko abazungu badajya ibiharage ariko asanzwe yigisha nuko ushobora gutegura ibiharage bikaryoha bikagenda neza mbega ibiharage nibihe birungo woshira mu biharage kugira ngo ibiharage byawe bigende neza kugira ngo ibiharage byawe bize biryoshe arakwigisha kugira ushobora guteka ibiharage bikaza biryoshe cyane n'ibirungo woshiramo n'isombe hari amakosa abagore mukunze gukora mu gutegura ifungurwa ugasanga inyama uzihaye ibirungo vy'isombe ugasanga isombe uzihaye ibirungo vy'inyama by the way please right now genda kuri YouTube kugira ngo umenye mbega ibirungo vy'isombe nibihe mbega ibirungo vy'inyama nibihe arakwigisha rero kungene ushobora gutegura amakaroti ukuntu ushobora gutegura ubugari ukuntu ushobora guteka ibitumbura nkuko nabikubwiye tukiye kuraba indya nyafrika ni indya nyinshi cyane harimo ibiharage harimo amasombe harimo icapati harimo ibitumbura harimo amasambusa harimo imisoma ninjya ashobora kwigisha zose gutegura nimba uri umumama ugasanga urugo rwawe rurimo amahoro ariko no kubwira neza yuko mu gihe utazobuteka neza nk'umugabo yemere kubaho neza mu rugo bizokugora mbega ipirawu woyiteka gute ugira iryohe mbega nibihe birango vy'ipirawu nibihe birungo woshira mu muceri kugira ngo usane umuceri umeze neza mbega inyama bayitegura gute mbega isambusa bayitegura gute mbega indani haba hari mwiki mbega nibihe bintu urenza ku isambusa mu yaze kuyitegura kugira ngo umuntu ayifunguye yumve afise umunezero nta handi ni Capcreatis kugira ngo uzurabona izo video bakuzi ba Royal TV navuga neza yuko hari numwe mu bantu basanzwe bakora muri Royal TV hasi kwizina rya Benisho nawe nyene ko yigiye guteka yigiye guteka muri Capcreatis yaragiye ku mbuga hararaba amenya guteka hari witwa Fafalo of Jesus vuba cyane yoba kugwiwe yigiye guteka nta handi nahanyene nakubwiye neza yuko nawe amaze kudutekera ibintu bikagenda fresh by the way bakuzi ba Royal TV nta handi ni hajya nyene kugira ngo uzurafungura neza imbura umumama imbura inkumi witegura kuba kugwawe ntewe kwigira guteka ifungurwa nyafrika ariko rero
si imfungurwa nyafrika gusa mbega urashobora gufungura nk'abanyamerika uri ngaha mu Burundi wacu byose birashoboka n'ahandi nahanyene arigisha n'ukungene ushobora guteka ifungurwa zijya abazungu bafungura ifungurwa nyamerika reka ndavyite guco kuko ifungurwa zacu bazita ifungurwa nyafrika arashobora kwigisha ngene ushobora guteka ifungurwa ukafungura nk'abanyamerika wibereye mu Burundi. By the way, my name is Radio anibaza neza yuko umvise byinshi ndibaza urashobora kuraba bamwe mu video ashaka kwigisha ngene ashaka gutegura ifungurwa zawe neza. Je wari kurumva ngaha kuri micro. My name is Radio kuri kamera wari kumwe na Elfage Carfun yatumye sound uyumva imeze neza cyane niyo yatumye wumva bino byose ndiko ndavuga. By the way, hini gaho nyene ndakubusana neza yuko ari jewe papa waba promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira habeho umwana habanza akubaho papa wabo nta wundi atwigisha guteka atari Capitoline Umurundikazi abarizwa muri leta zunze ubumwe za America. Urubuga rwiwe imbuga zibakoresha bamwitwa uragenda kuri YouTube kandika Cap Creators ugaca ukora research ugakora subscribe kugira ngo uzurabona ama video menshi agiye atandukanye. Mbega ndazi guteka mbega urazi guteka nimba atavyuzi nahandi uzovyigira atari kuri Cap Creators. Let's get it. It's your boy Radio. We love you so much. Ciao ciao. Ndibaza urabona amwe mu video twage turaplayinga ngaho akwigisha uko woteka. Ndibaza urabona uko agenda ategura ifungurwa ziwe. We love you so much. Dusubire gutaha. Ciao ciao. My name is Radio. Yeah. Twige guteka. Wagwan. Bakunzi ba Roy TV. We love you so much. Nabakunda cyane.